ni rihiganwa ririko riratunganywa n'irishira hamwe twabitanguje mu bisanzwe ntasubiye inyuma gatoya kugira dutanguze Madiko Massive Dynamic Company twari dufise iyo umuntu ariko aratanguza iciyumviro canke ishira hamwe abafise n'ikintu bita bacita umutwaro fardo avuga ati nibihe bibazo ngomba gukemura muri iki gihugu nibihe bibazo bihanze igihugu nimba ivyo bibazo bihari n'amasolution ayahe ngomba kuzana uriko urabona rero iyo byo bibazo uriko urabibona bihanze igihugu nturaba bariko barakora neza canke bariko barakora nabi vyose umenga niwe urinda bibazo no kuvuga ucubona yuko ekonomi y'igihugu cyose ari wowe uyikoreye ku mutwe utarinze kuraba abandi ukavuga uti ekonomi y'igihugu kugira itere imbere nuko jewe nzoba nahagurutse nivyo bica bituzana aha hantu nimba jewe ekonomi y'igihugu ari je nzoyifata yose nkayiteza imbere ntegerezwa kuvyara sinzobishobora jenye donc nico ciko kiravamwa aya makampani y'iruhande Madiko Autoclasse naho nyene nguma numva ndi limite kubera turabona yuko ivyo gukora biba ari vyinshi byo tuvuga ni gute none twovyara aba entrepreneur biyumvira nkuko niyumvira bumva yuko ekonomi y'igihugu nayo nyene aribo bayibazwa aribo babazwa imbona kazoza z'igihugu aribo babazwa y'igihugu kiriko kiraja aribo bategerezwa kuzana impinduka abo kugira tubaronke naciye nja muri iki gisata naciye ntanguza uyu mugambi ibihiganwa yitwa Keferati avec 2 millions de femmes iyi nico cantumye mvuga nti anye niyo nagirira ihiganwa nzohagurutsa abajene benshi baje kubikorwa ivyiyumviro byabo niro tuve wa wundi jewe nisange n'imilitipiye no kuvuga nigwijije mugabo kugira ngo nigwize hari abantu ugomba gukabura no kuvuga rihiganwa rizana ni gukabura esprit entrepreneurial ize mu bajene nabo nyene baje kugikorwa nkuko twebwe twagiye kugikorwa kandi bo burumva bo tuzoba rihiganwa ritanguza 2 millions mugabo jewe nta na 2 millions natanguje twatanguje mwe urumva 2 millions n'amahera menshi cyane ku muntu agitangura business rero rihiganwa niho ryavuye ni kugira ngo yambono yanje yuko ekonomi y'igihugu ari genda yikoreye kugira ngo ngwize abantu benshi biyumvira nka jewe biciye muri iryo higanwa niho nzobabona iryo higanwa rero rizoba ari nama ide azoshigwa mu ma video akarungikwa kuri groupe za WhatsApp kuri nimero ya WhatsApp twabahaye iyo video tugaca tuyicisha ku ma platform yacu harimo Facebook na Instagram ama video ya mbere azoba selectionné critères za mbere na ma views menshi na ma like ni azokonta kugira ngo tuca dukuramo 10 ba mbere abo 10 ba mbere tuzohurira muri finale izoba irimwo jiri izoba irimwo jiri iyo jiri rero iyo jiri izoba niyo izotora abo 10 nibo bazotogwamwo batatu bazoronka kugashe bazoronkamwo uwo mutahe uwa mbere azoronka miliyoni 2 uwa kabiri azoronka miliyoni uwa gatatu azoronka amafaranga 600,000 uwo munsi nyene wa nyuma wa finale hazoba harimwo no kwerekana ibikorwa tugezeko nka Madiko Group tuzozana ama produit tugurisha harimwo innovation cyane nk'ama meuble tuzoba twakoze hazoba harimwo no guhamagarira aba investisseurs kuja canka abantu bagura ibintu bemporta bivuye hanze kubereka yuko hari abantu mu Burundi bashoboye kubikora bareke kuza ama devise areke kuzaraja hanze cyane ibintu bigempota bakoresheje ama devise tulimite kugira ngo tuze turakoresha amahera y'amarundi cyane tuzogira intebe n'ayandi mameuble make ya tuzozana ngaho muri ico kibanza tuzozana n'amapine ipine cyane ipine tuzoba tuzanye n'amapine y'amatracteur akoreshwa mu burimyi n'ubworozi kuko igihugu ca ubu turabona ko kiko kiremvestisa cyane
mu bijanye n'uburimyi n'ubworozi tuzoba tugomba kwereka yuko abarimyi batocika intege hariho n'amashirahamwe yiyumvira nimba yaraguze tracteur igakora hari yamenye yuko ipine atazokwama ariko ararituma hanze nimba yaratumye tracteur natwe ipine turarifise no kuvuga pièce de rechange ntazogira ikibazo ivyo byose tuzovyerekana mu kwankuhaja mu gutera intege abo bantu bazoba bahiganywe kugira ngo tugume tubaha intege bashobore nabo kuzoshika nkaho tuzoba tugeze intahe zacu zizoshobora kuba motiva ku buryo no kubazoba baronse ayo mafaranga bazoyakoresha neza bagashobora gutera imbere komsa tukazoba turiko turigwiza mu ncamake byari ivyo ni inama nyamukuru y'uno munsi nico yashaka kuvuga kurondera abantu batangura bananiwe gutangura hariho umuntu ubwira ngo kutari kurakora ngo kubera iko wicaye akakubwira ngo abuze umutahe twebwe uwo muntu afise idirenga 2 million ataranatangura ikintu abo bantu twebwe jewe abo ntibari muri iyi kategori abo barafise ahandi baca baja kuronderera twebwe ikiyumviro nyamukuru ni guhagurutsa abantu kuko abantu bose iki gihugu abantu biyumvira yuko ubutunzi kandi urumva ni mentalite twisanzemwo twakuriyemwo yasizweho peut-être n'amakolonisation abantu benshi bari bazi yuko bazoza